Yes, turi muri 2023 kumburi umwaka w'imigisha, umwaka tuzoronkamwo akanoti, umwaka tuzoronkamwo agafaranga nkuko nabivuze, umwaka w'inzoga ni baby. Hari anye nakangira ngo ciye wiyumva. Ngarutsi na new hit song kumburi indirimbo ikimaze akanya gato kuri channel ya YouTube, channel ya Alvin Smith Lavage originale, ikimaze amasaha ngahe gusa yari imaze gukubita views ibihumbi 20 nuko Juno Kizigenza yaje avuga ati abiteye akadaje canka bikubisa akadaje nagarutse ndi buja. Ngarutse kumburi mvuga ku majambo amwamwe agize akakaririmbo. Yes, no muririmbyi kumburi muzi mu muziki wa kabiri gatanu busa, umuririmbyi Juno Kizigenza canke rutwitsi muzi, umuririmbyi ariko arabikora neza, ariko arakora ama hit song agiye atandukanye, ndetse ntibagiye umuririmbyi Alvin Smith, umuririmbyi nka Lavage originale, aho kabisa nawe ariko arabikora neza muri industry ya kabiri gatanu ndwi. Ni indirimbo kumburi ikimaze amasaha make cyane kuri channel ya YouTube ya Alvin Smith, kumburi yabaye ikubita views ibihumbi 20 noneho nkabanje nigarukira ku majambo amwamwe agize akakaririmbo. Iyo mwumvise akadaje muca mwibuka aho kabisa iyo nkuru y'akadaje ya trendinze cyane kuri social media. Umaze kumva ngo akadaje ngo waca wumva bigeme bigitega. Nuku Juno Kizigenza yagarutse avuga ati abakobwa biteye akadaje nagarutse ndi buja, abikubisa akadaje bamenye ko ndi BJ. Yes, ati nababwiye ko ngiye kugaruka ijambo rimwe kurindi, na cyane mu majambo agize iyi ndirimbo shashe new hit song ya Alvin Smith ari kumwe na Juno Kizigenza rutwitsi muzi, indirimbo bisa akadaje. Ati twese turi horu abaniga n'abaki ngo dukundiki kubyuki nama niga kunda prono. Ati kubi hajya avuze gute hajyanye kunda prono. Ati kuvyuka inama niga dukunda prono. Ajije kuvuga ati kuvyuka inama niga dukunda pro. Nkatwa bapapa biratugora kubivuga. Nuko abatuka abinwere twa musteri ngo no kwishima, ariko mwumvise ko ibiyeri vya buja bitera horo. Kiyeri cya buja kijyana horo. Yes, ati ukibona afande tera sari cyangwa ukambara amapingu. Aracari amajambo kumburi yavuzwe na Juno Kizigenza canke rutwitsi munzi kuva mu gihugu cy'u Rwanda. Kumburi na karirimbo gafise quality, akaririmbo aho novuga ati general much respect for you. Kumburi amasanamu ameze neza cyane, amasanamu asizi. Akaririmbo novuga ko karimo imikenyuro itandukanye, akaririmbo karimo aba video vix abatandukanye, ndetse banambaye imyambarire ya 2023. Ati mugitega ni igitega. Muba muzi ko abanyarwanda naho bavuga ururimi rusa n'ikirundi, ariko hari kumburi utujambo tugenda tubasoba canke tubagora. Ati ndi mugitega, ariko ati ndi gitega sha. Bandi police mugitega ni bandi police mungagara. Ndi mungagara aho ni ibujumbura, ariko mwumvise ko yatanguriye ati ndi mugitega ndi gitega. Muzi kubera iki? Indirimbo nako yitwa kadaje. Nuko Mr Dori canke Mr Lavage originale nawe akagaruka avuga ati karibu bebe icara ngaho nkuwe amusteri ndende. Ati karibu bibi ndaguhe amusteri ndende sha. Ayo aracara amajambo kumbure yavuzwe na Mr Dori canke Mr Lavage original. Nkorera massage kumburi ndakugabire etage. Nkorera massage mugabire etage. Iyo vyaryoshe kumburi wemera buri kintu cyose kugira ngo umukino ubandanye tagatasha. Sindi muri stage kumburi mukazi ndi Dori, mukazi ndi danje. Aracari kumburi amajambo yagiye aravugwa na Mr Dori canke Mr Lavage original. Ati singe ibitagira piripiri abadafise ngidinini siho ndi. Sima udafise ngidinini. Ati I don't care nyagiye kumbure ngo ukoresha ibigize gute ingo mukoresha ibiteye isoni. Ati ibiteye isoni. Ati ibiteye isoni. Nababwiye ko iyi 2023 kumburi hagiye gusha. Yes,
ndakwibutse ko aka karirimbo akadaji kamaze umwanya muto cyane, amasaha make cyane kuri channel ya YouTube, channel ya Alvin Smith kumburi la vache original canke Mr Dori. Akaririmbo kabisa, akaririmbo kakimaze isaha imwe gusa kariga kubise views ibihumbi 10 na mu masaha atarenga 3 kaba kageze mu ma views ibihumbi 20 nuko nanji kumburi abakunda Igozen TV ndi mu Gitega, ndi Gitega ngenda ndabazanira kumburi the hot news kumburi na cyane kumburi ngenda ndabakorera hamwe muba mukeneye ndabazanira the new hit songs kumburi indirimbo ziba ziriko zirakora ibintu kuri social media, indirimbo kumburi ziba zigenda ziravugisha abantu batari bake na cyane muri text ne muri video na cyane kuba video vixen ndavuga ba queen videos ntibagenda quality kumburi y'igikogwa nyenzina. Nuko kumburi ngende ndagushimira wowe wese wakoze canke wakanze canke wafyonze kuri rige jambo ritukura kuri channel ya YouTube ya Igozen TV, ugadufyondera handitse sabone canke subscribe ukaba wa mbere kubona ibikogwa tugenda tugushirira out, ibiganiro bishushi, interview zishushi. Reka ndagushimiri wowe wese kumburi witanga utiziganya kudukorera share canke partage noneho kubikogwa tugenda tugushirira kuri Igozen TV. Ndana kwibutsa hariya anye kuri Igozen series ko bagenda bagukinira comedy zigeze zitandukanye, filime zigeze zitandukanye. Yes yari NPro Onemasi kumburi ndakubwira ko ejo naho haza nzokuzanira ikindi kintu gishusha nkuko nakubwiye ko iyi 2023 kumburi ngiye kukuzanira ibintu bitagase, ibintu bitagira gatosi na gahwan. Igozen TV.